umwana w'umuntu yari yongoje akora ikigwanisho ariko kugera kuno munsi aricuza kuko atagishoboye kubana naco mu mahoro. Uru n'uruhara yagize mu kwirangiriza ubuzima kuko n'igiti cahaye umuhini ishoka birangira ishoka yerekanye impamvu yacu. Mana ya Daniyeli ngo ni uteza amapfa ariko ukerekana aho bakwiye gusumira. Rero aho bigeze abana bawe ivyara amazi twabihinduye umuriro ariko ndabona tudashoboye kuwota kandi twananiwe no kubuzimya. Hasigaye ahawe umwana w'umuntu yananiwe. Ni nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika itanze gasoko mu gihugu ca Venezuela inshuro nyinshi ariko ivuye mu majambo itanguza ibikorwa by'intambara itema itongora misire ku muvyeyi yavyaye igasigara ingumba nayo umwana we agakura ari sinza abavyeyi. Biragoye ko harimo President Visi ya Rurema wogeranya na Donald Trump mu bikorwa cawe mu majambo. Numwe mu wakubwira ko kw'iyisi atakintu atinya kandi atacashigaje kubona kiretse urupfu rwonyene kandi ko n'urupfu atarutinya kuko nta utinya ico atarabona. Numwe mu wa president bavuga ari kijana nubwo naho mu president twara abandi ariko ndemeza neza yuko leta zunze ubumwe za Amerika iyoboye isi kugeza ku isaha ari ingingo nyinshi zagiye zikugwaho izindi zigashirwa mu ngiro mu bihugu bitandukanye ariko bigizwemo uruhara na leta ya USA. Ikibazo kiri hagati ya Venezuela na leta ya Amerika kirasa cyane n'icigeze kubaho mu myaka yaheze mu gihe ca Pablo Escobar cabaye hagati ya Amerika na Colombia. Naco sikindi ni kibazo c'ibiyovyabwenge bijanwa gucururizwa muri USA biva mu gihugu ca Colombia ariko Venezuela nayo ikabigiramo uruhara kandi hambavu yo gutanga inzira iragirizwa no gukora ibitero ku nkengera za Amerika. Reka twinjire mu kiganiro cacu kuri Microzanja Entertainment muri kumwe na KB Carnival. Nyamaswa yatsindishaba umuhambwa curi w'indyarya intari tunzwe n'icanja yacitse umutege gacura intego suko nubaha abandenzi ahubwo nubaha buri wese izwi nabiyizi kumenya niko kubimenya ndasoza kubasa ntarura. King of the Straight Black Warrior atagutinda ntabarambiye nkubitembangura twinjire mu kiganiro cacu. Kandabahe mwiriwe cangwe mwaramutse bivanye naho mu wese harereye ni KB Carnival ngarutse kuri Microzanja Entertainment. Twibutse umuntu wese arakora subscribe kugira ngo ayikore n'amahirwe neza tumuha kugira ngo agenda abona ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Ushobora kubukunda ibiganiro byacu reka tugusabe ubisangiza mu bandi twongera tugusaba ushiraho na commentaire n'interano ikomeye mu gikorwa dusanzwe dukora ca buri munsi turabiha agaciro. Reka tubifurize n'umwaka mushasha mwiza usanzwe dukurikirana udahengeshanya korera buri kimwe cyose hano kuri YouTube yacu ya Microzanja Entertainment. Reka twinjire mu kiganiro cacu. Umugwa mukuru wa Venezuela warashwe na drone zikoresheje amamisire ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2026 niho Amerika yazinduka ikora ibitero simusiga ku mugwa mukuru wa Venezuela. Leta ya Venezuela yagiriza leta zunze ubumwe za Amerika kugaba ibitero ku baturage n'inzego za gisirikare ku mugwa mukuru wa Caracas mu gitondo kuri uyu munsi wa gatandatu itariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2026. N'itangazo ryasohowe na leta ya Venezuela yasavye abaturage guhaguruka kugira ngo bahangane n'ibi bibazo kuko mu gihe bitabaye ivyo atampuwe Amerika bafitiye. Ivuga yuko Washington ishobora guteza umutekano muke muri Amerika y'Amajepfo. Venezuela ni igihugu giherereye ku mugabane wa Majepfo Amerika du Sud ariko giherereye mu gice c'amajaruguru y'uwo mugabane. Venezuela ifatanya imipaka na Colombia mu burasirazuba na Brazil mu bumanuko naho mu majaruguru ikaba ikikijwe n'inyanja ya Sea Caribe. Ibinyamakuru byo muri Amerika byatangaje ko Donald Trump yategetse ibi bitero. Abaturage bo mu bice bitandukanye bya Caracas bavuze ko bumvise ibisasu n'indege ziri hafi y'ubutaka mu gucagucagu kuno munsi wa gatandatu. Guverinoma ya Venezuela yavuze ko ibi bitero byagabwe ku mugwa mukuru wa Caracas ndetse no mu zindi leta zitatu zigize iki gihugu, ibigo bya gisirikare n'ibigo by'ikoranabuhanga ndetse n'ahasanzwe hahingurirwa inzahabu ndetse n'ibitoro n'amapetroli. Yavuze ko intego y'ibi bitero ari ukugenzura umutungo w'iki gihugu cyane cyane petroli n'amabuye y'agaciro. Isaba umuryango mpuzamahanga kwiyamiriza ico yitse icyaha jagahomerabunwa gikomeye ku mategeko mpuzamahanga kandi bifatanye no guhonyanga agateka kazi na muntu. President wa Colombia Gustavo Petro yavuze ko Venezuela iri gutegwa. Yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati ubu Amerika iriko irarasa Caracas, barayirasa n'inkoho hamwe n'amadrone. Yasabye inama yihutirwa y'umuryango. Ababonye ibyabaye bavuze ko babona umwotsi uva mu bigo bya gisirikare na Carlote Twina aho byagiye bivugwa ko President wa Venezuela Maduro ariho yarari ikibuga c'indege mu buseruko bwa Caracas naco carashwe.
Ibi bitero bibaye mu gihe Amerika imaze amezi igaragaza kudacana uwaka na Perezida Maduro wa Venezuela bisiye mu bitero by'ubwato bwari busanzwe butwara ibiyobyabwenge hamwe no gufunga amato ya petrole no kongera ingabo za Amerika mu karere. Donald Trump kandi yagaragaje ko hategekanijwe ibikorwa byo ku butaka ku rwego rwo gushira mu buyobozi Maduro yagirizwa gukorana n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Donald Trump yatangaje ko bafashe Perezida wa Venezuela ariwe Nicolas Maduro mu bitero bikaze Amerika yatanguje kuno munsi inyuma y'igihe kitari gito babakebura ariko bigaca inyuma y'amatwi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse igisirikare kugaba ibitero muri Venezuela ndetse no ku mugwa mukuru wayo Caracas no ku bigo bya gisirikare. Mu nyuma atangaza yuko bataye muri yombi Perezida wa Venezuela. Tubibutsa yuko Perezida wa Venezuela ni umwe mu baperezida babiri bari bashizweho amafaranga ku bwa Donald Trump kugira bashobore gufatwa. Ibi nivyo bitero bikomeye Amerika ikoze ku mugabane wa Majepfo Amerika y'Epfo kuva nyuma y'intambara y'ubutita mu mwaka w'1990 kugera mu mwaka w'1993 yamaze imyaka 3 bya Amerika byatumye abanyagihugu b'iki gihugu bategwa n'ubwoba, amarira n'agahinda. Tutibagiye ko hariho n'abahasize ubuzima kubwo gutegwa ibisasu. Bigitangura Perezida Nicolas Maduro yiyamirije ubushotoranye bwa gisirikare cya Amerika kandi anatangaza ibihe bidasanzwe ku iki gihugu uko bishitse abiteguriye kurwanira igihugu cabo bamere magabo. Hari amashusho yerekanye umwotsi mwinshi uduga mu bice bitandukanye byo mu mugwa mukuru wa Caracas. Bamwe mu banyagihugu babonye ibi bitero bavuga ko imitima yabo idatekanye kandi itekeye ubwoba bwinshi kubwo kubona ibyabaye. Ibi bibaye nyuma y'uko ibihugu byose bimaze iminsi bishamiranye ahanini kubera ibirego bya Washington irega Caracas byo gushigikira ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge mu gihugu atari cabo. Amerika ikaba yafashe Maduro n'umugore wiwe. Perezida Donald Trump yavuze ko Amerika yagavye ibitero bikomeye kuri Venezuela kandi yafashe umutegetsi wayo ari we yahoze yifuza Perezida Nicolas Maduro n'umugore wiwe kandi ari naco gikuru ku mugambi wiwe. Ibi yabitangaje ku rubuga rwa Truth Social anemeza ko inyuma yo gufata Maduro yahise avanwa mu gihugu n'indege. Ariko turibaza Perezida Muzima afise abamurinda ibihumbi n'ibihumbi yofatwa gute kandi abasanzwe bamurindiye ubuzima bagasigara ari bazima. Ariko nta makuru arava ku bindi binyamakuru yemeza yuko Perezida Maduro yoba yafashwe na Amerika kandi na leta ya Venezuela ntakirabitangaza ko. Trump yongera ko ibikorwa byakoze bigendanye no kubahiriza amategeko ya Amerika. Yongera ko kandi baza gutanga amakuru y'imvaho mu kiganiro n'abanyamakuru ku rugo rwiwe muri leta ya Florida. Tubibutsa kandi ko Amerika yari yahaye miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika nk'agahembo k'umuntu yofata mu maboko Perezida wa Venezuela ariwe Maduro. Mu mezi ari nyuma habanje ibitero by'indege ku matanyaruka cyane mu mazi ya Venezuela ashinjwa na Amerika gutwara ibiyobyabwenge mu nyanja ya Pacifique n'ahandi. Abantu barenga 110 kugeza ubu barishwe. Amakuru aramvuye yarasohoka kuri ibi bitero ariko ivya mbere vyakozwe muri leta ya Zulia imwe mu zizwe guhingura ibitoro mu gihugu ca Venezuela. Ku munsi wa kane Perezida Maduro yavuze ko yiteguriye ibiganiro na Amerika ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge ndetse n'ibitoro ahariho hose n'igihe cyari cyo cyose bashaka. Biragaragara yuko yashaka amahoro no kudateza intambara kuko nta keza kayo. Muri ico kiganiro kuri televiziyo y'igihugu yarinze gusubiza amajambo ya Perezida Donald Trump ko Amerika yari yarashe ku kivuko ca Venezuela cyari igitero ca mbere ku butaka bw'iki gihugu. Iminsi mike mbere y'iki kiganiro ca Maduro, Perezida Donald Trump yari yavuze ko Amerika yafashe ahantu amato ahagarara aho habaye guturika gukomeye ariho bapakirira ibiyobyabwenge muri ayo mato. Reka tugushimire wadukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore agenda abona ibiganiro byacu bitandukanye. Reka nababwire tuti turabakunda.